muri Archdiocese ya Gitega nkarangurira ubutumwa ngaha muri Archdiocese ya Bujumbura kw'ishure lycée technique Notre Dame du Soleil iri muri Paroisse Bukeye. Murakoze. Haraciye iminsi twumvise inkuru y'incamugongo urupfu rwa Patiri Amando Kana, nk'umukristu nk'uwihebeye Imana akorera ubutumwa muri Paroisse Bukeye yibarutse Patiri Amando Kana, ubwo rupfu mwagwakiriye gute? Urwo rupfu jewe narakangutswe kuko habaye ikintu ntashaka, ikintu natinya, kuko nari nabonye yuko agwaye, ndi muri bake bashoboye kumusuhuza, yego aremvye mu bitaro. Rero narabibona ko aremvye, mugabo sinshake na gatoyi ko Imana yomutwara. Ishaka ry'Imana muri ivyo bintu ntiryanyoroheye, n'abandi inshuti ziwe ndazi ko zitorohewe, kuko ico gihe ngenda kumusuhuza mu bitaro twarajanye na bamwe mu bavukanyi biwe n'abaneve, yego twarajanye, ndabona yuko twese tutashaka ko Imana yomutwara. Rero twaracitse ivutu kubw'abantu, mugabo tukumva mu mutima amahoro menshi, kuko twaramwegereye, twaramubonye, twaramwihweje, twarabonye ko yari umuntu adasanzwe. Ego, mbega ngaha muri Paroisse abakristo bari bamuzi gute? Yoba yarafasha mu vy'umutima canke mbere se no mu vy'umubiri biboneka, kuko umuntu agizwe n'umutima n'umubiri? Mbega bari bamuzi gute abakristo uko mubibona aho mugeza? Abakristo bari bamuzi neza, bamukunda, bari bamwishimiye, benshi mu babanyi biwe, kuko yavuka hafi ya Paroisse hajya hakurya Ibukwavu, ni hafi yo ngaha. Rero yari umusaseredoti bamenyereye, aza no ngaha kuko yarazanana n'abandi basaseredoti bavuka hano, n'abandi bihebe Imana bavuka hano, rimwe ku mwaka baraza, yarazanana nabo, tukanezerwa twese tumubonye. Abakristo rero bari bamuzi, kandi muri no nteguro ya yubile y'imyaka 100 Paroisse yacu ya Bukeye izokwiza mu 2027, Patiri Amando yari yatowe nk'uzoherekeza iyo nteguro, kandi yaramaze kuza ngaha kwigisha, kabiherekeresha nyene ibitangaro, ndetse akagira neza abakristo. Yari uwo rero bishimiye, yari uwo bazi neza, ego mw'iterambere ry'umutima yarabafasha nyene kubw'izo nyigisho yaje ino, ariko kandi no kubw'inyigisho mu kigo ca Foyer de Charité, kuko n'inyigisho zica no ku buhinga ngurukana bumenyi, kandi Foyer de Charité ntabwo iri kure yo mu Bukeye. Mu bijanye n'ivy'umubiri naho nyene yarafasha, nta muntu n'umwe azovuga ko yasigaranye inzara agasigarana amagorwa ku mubiri yahuye na Patiri Amando Kana. Ivyo je biri mu vyo nihweje inshuro zose nagendeye mu kigo ca Foyer de Charité, nkabona abasirimu, nkabona abo hagati na hagati, nkabona boro iteka bakiranwa. Sinzibagira umuntu agendera mw'ikinga, nakunda kuhabona, nkabona aramubonye no kwa gatanu ku munsi wo gushingura Patiri, yari yazindutse mw'ikinga ryiwe. Vyanyibukije ibintu vyinshi cane vyaranze Patiri Amando Kana. Rero haba ku mutima haba ku mubiri yari imbere mu gufasha abantu. Mbega wumvise Patiri Amando Kana, ikintu utazibagira kuri we nka kimwe, coba ari giki? Intahe ikintu muvuga ko utazibagira ni nk'iragiyo yaragusiganye, coba ari giki? Vyo kutibagira kuri Patiri Amando Kana nukuri ni vyinshi, nuko mumbajije kimwe. Ico rero nibaza
ngomba mvuge nico nibaza ko abandi benshi batavuze. Ndonsa akaryo keza cane n'ukuri ko kugishikiriza. Ico ntazibagira kuri Patiri Amando Kana ni ikintu co guha umwanya umuntu, agaha umwanya umuntu nk'uko uwo muntu abikeneye. Jewe narigeze kumukenera, haraciye igihe ndamukenera ngo tuyage ibintu nari nkeneye kumubaza. Nca ndamubwira nti Pati, urabona abantu bagukenera ari benshi, jewe rero sinza kuza muri urya murongo w'abantu bagukeneye baronka iminota mike mike. Ni jewe uza kuntorera umwanya, hamwe vyose wabihejeje atawundi muntu n'umwe aza kudodora. Nifuza ko hoba ari mw'ijoro hamwe ndi sure ko atamuntu aza kudodora wariko arakurondera. Yabingiriye yuko nukuri Imana imuhezagire ibimuhere impera co kimwe n'ibindi vyinshi yaranguye. Rero araha umwanya umuntu, umwanya uza gutuma uwo muntu amererwa neza. Uwo n'umwanya yampaye, ariko ndazi n'abandi benshi yahaye umwanya. Intahe noshinga n'umunsi je nari muri foyer nsanzwe ndahagendera kenshi kumva zitandukanye. Nari naharaye bwaca bafise urugendo ruja mu Bufaransa Châteauneuf, hama baraduhamagara hageze kugenda ku ndege, turaza turira amamodoka tinyaruka hasigaye iminoti tururira twese. Niho muri uwo mwanya tuza twashitse mu mamodoka haca haza umuberge wo mu Gihosha, izina ntaryo nibuka muga kujisha ndamuzi. Baraza n'ukuri n'imodoka nziza azanaye n'umuntu w'umufasoni. Ndamuravye nabona ko afise ikibazo gikomeye, amaso yaratukuye harimwo amosozi n'imishatsi isambaguritse. Umuntu ubona ko yari yisoneye, yari umusirimu, vyari bimeze neza, muga adafise concentration, yaguma akebaguzwa nk'umuntu umenga bagira bamufate nk'umuntu nyene adafise amahoro. Patiri aje kugira ngo turire tugende, aca abanza kuja kwitaba uwo muntu. Kubera umwanya wari ugiye baratubwira ngo tugende, turagenda gushika kuri aeroport. Turarindira yuko Patiri azoza, turabura. Turarindira turabura. Baca batangura guhamagara ngo binjire muri transit, Patiri ataraza. Hama uwari responsable wa foyer, mu foyer Anne Marie, aca tubwira ngo mwese umunyarwandakazi, ngo mwese ngo twese ngo tuvuge ngo ndakuramutsa Maria ngo kugira indege ntigende Patiri wacu ataje. Ntawongeye kuvuga, twaciye tugira agacerere tuzi tuvuga mwaramutse Maria mu mitima. Baratonda ndi bafaye bagenda muri transit. Ku kanota kanyuma Patiri acaraza, yakunda kwambara inkofero, yari yambaye inkofero, acaraza yiruka gose, yarafise amagara meza Patiri, yiruka acasimbira muri uwo murongo. Baca barabandanya bavansa, hama bashitse imbere tutabona, ca turagenda. Rero uwo mutima wo guha umwanya umuntu, uwo mutima wo kudakanguka ngo ibi ngo biracerewe kandi abonye ico kiza umuntu, nukuri je sizovyibagira. Murakoze cyane Marcel. Murakoze namwe.